Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mboneshakure yacu kandi yanyu ni mutarafyonda kuri sabona wanzu gafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro ajuba mu mbere bashikirwa navyo. Tugiye kubashikiriza amwe mu makuru avugwa hirya nino, turazagaruka kuyavugwa mu gisata c'umutekano, makuru avugwa muri politike ndetse n'ibindi vyagiye biragarukwa ko vyatangajwe n'abategetsi ndetse n'ibigarukwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ano makuru yacuka tuyatangurire kuri hino nkuru ivugwa mu gisata c'intwaro. Marite Ninteretse ati umunyagihugu adashaka gukwegera abatware n'abajejwe umutekano baho abaye, ati ntahirahire ngo atahana igitoro mwibido canke mu kibuni. Mushikiranganje Marite Ninteretse yabishikirije inyuma y'inama yagiranye n'ababuramatari b'intara zose z'igihugu hamwe n'abarongoye abandi mu gipolisi, komiseri regionaux et provinciaux kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 17 mu Gakaro 2023 Isororezo. Kubwa Marite Ninteretse ngo mu matohoza bagize basanze hariho bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano bafumbatishwa mu idandazwa ry'amagendu ry'ibidandazwa bimwe bimwe nk'igitoro, isukari, isima, ikawa, ubutare, ibiharage, umuceri, amasaka, ibigori n'ibindi, kandi ivyo ngo bigakogwa nabo ku nzego zo hasi gushika hejuru. Akaba amenyesha ko muri iyo nama yabahaye ikiringo c'indwi imwe gusa co kwisuganya maze bakabihagarika. Agira ati guhera mu ndwi itangura aho tuzosanga atavyubahirije tuzomusezerera. Ngo nayo abenegihugu bazofatwa batanze amahera bayaha abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano atagitansi babahaye, ngo nabo nyene bazohanwa bagirijwe kwifatikanya n'abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Yagize ati abazofatwa nk'uzoba ateje imbere ubugizi bwa nabi. Kubijanye n'abafatwa badandaza igitoro mu buryo bwa magendo, Marite Ninteretse amenyesha ko muri urwo rugamba bamaze iminsi bakora bamaze gufata barenga 100 mu gihe abafatwa bashoye ibiharage hanze y'igihugu mu buryo bwa magendo babishize mu mabido nk'abagiye kuvoma barenga 30. Akamenyesha ko bagiye kubandanya bagira amasaka suzuma mu makaritsiye imitumba yose igize igihugu kugira ngo barabe ko atabandi banyegiza ivyo bidandazwa mu ngo zabo. Akagabisha kandi ko aho bazobitora umukuru w'umutumba canke urongoye igipolisi muri ako karere atari bwabimenyeshe ko nawe azoca hagarikwa ajanwe mu butungane yakorerwa idosiye yagirijwe gufatikanya nabo icaha. Kubwiwe ngo muri ico gihe bizoba bisigura ko batakizirikana akazi kabo. Marite Ninteretse akabasaba abenegihugu gushigikira izo ngingo kugira ngo zije mu ngiro ku neza ya bose. Izi ngingo za Marite Ninteretse mwe murazivuga ko iki? Ja muri komanteri maze butubwire bona ibi ari vyo bizotuma igitoro kiboneka mu gihugu. Uraja muri komanteri maze utubwire. Ariko nanone tukireko turavuga ku bitoro basaba kubahirizwa ku bituro vy'amabisi. Ni bamwe mu bagendana ubumuga bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batoroherezwa kwinjira mu mabisi kubera umusunikano uri ku bituro vy'amabisi. Abo bagendana ubumuga bemeza ko usanga n'ivyuma nyunganirangingo bita amabekwiye mu rurimi rw'igifaransa bihononekarira na rirya bizimvye. Bagasaba ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo nko kunguruza abantu n'ibintu ndetse n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gufata ingingo zorohereza abagendana ubumuga ku bitoro vy'amabisi. Abagendana ubumuga bakabona kandi ko hashizweho umudugu ujejwe kunguruza abagendana ubumuga gusa ari bimwe mu vyofasha kugira agateka kabo kubahirizwe. Mu zindi nkuru twabateguriye tugaruke ku nkuru zivugwa mu gisata c'umutekano.
Mu gisata c'umutekano abasirikare b'u Burundi bagiye kurungikwa. Abasirikare b'u Burundi barenga 500 bari mu gihugu ca Somalia nibo bategekanijwe kugabanywa gushika mu ntango zo kw'icenda. Abasirikare bangana n'ibihumbi 3 bari mu gihugu ca Somalia nibo bategekanywa kugabanywa gushika mu ntango z'ukwezi kw'icenda mu nteko zose za ATMIS. Igihugu c'u Burundi kikaba kiri mu bihugu bifise abasirikare muri Somalia gitegekanya igabanywa ry'abasirikare barenga 500. Bamwe mu basirikare b'Abarundi bari muri Somalia bakaba bafise amakenga kuko bimwe mu birindiro vyahorako inteko za ATMIS bizoca bihebwa maze bigatuma abarwanyi ba Al-Shabaab bagira inguvu. Abo basirikare bagiye kugabanywa kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu ntango z'ukw'icenda, bose hamwe ni ibihumbi 3 nk'uko urwandiko rwarungikiwe abarongoye inteko za ATMIS ruvyerekana. Igihugu c'u Buganda kizogabanya abasirikare barenga 900. Igihugu ca Ethiopia naco kizogabanya abarenga 600. Igihugu ca Kenya naco abari munsi ya 600. Burundi bukazogabanywa abarenga 500. Naho igihugu ca Djibouti naco kikazogabanya abari munsi gato ya 300. Abo basirikare b'ubumwe bwa Afrika mu rwego rwa ATMIS bazoba basigaye ni abarenga gato 1,300 ni ibihumbi 13 mu gihe kino gihe baharugwa mu bihumbi 16 birenga. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bavuga ko hariho ibirindiro bahorako bifutwa ahandi naho bakagombogwa n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu ca Somalia. Bavuga ko bafise amakenga kw'ivyo birindiro basize bishobora guha akaryo kuri Al-Shabaab ko kwisuganya mu gukora ibitero. Mu zindi nkuru zivugwa ziriko ziragarukwa ko mu binyamakuru ziba zagiye ziratangazwa, ka tubanze tuzumvirize. Umushingwamanza Janvier Bigirimana avuga ko ingingo zifatwa n'umushikiranganji ziba ziri hasi cyane hakurikije ubusumbasumbane bw'amabwirizwa. Twihweje ino ngingo yaherutse kufatwa ku munwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yahavuga yuko atamwana azosubira kwandikwa mu bitabo by'abana bavutse mu gihe wamwibarutse aterekanye se w'uwo mwana. Twibaza yuko uwo mushikiranganji ariko ararenga akarimbi cyane mu bijanye n'ububasha ahabwa n'amategeko, kuko twagomba twibutse yuko umushikiranganji ingingo afata byo bita mu gifaransa ordonnance ni ingingo idashobora kuza ivuguruza ibwirizwa shingiro, idashobora kuvuguruza amabwirizwa, idashobora no kuvuguruza amategeko aba yafashwe n'umukuru w'igihugu. Ni kuvuga n'ingingo iri hasi dufashe kukungene amategeko asumbasumbana, bisigura yuko mwe niyo ngingo uretse yuko yayivuze ku munwa, nubwo yari kuba yayanditse, iyo ngingo nishobora kugira nguvu na ntoya mu gihe hariho ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono asanzwe akingira uburenganzira bw'umwana, asanzwe yemeza yuko umwana igihe cyose avutse afite uburenganzira bwo kwandikwa utitaye yuko se wiwe yoba azwi canke atazwi. Rero tukibutsa yuko uwo mushikiranganji ivyo yavuze nubwo vyobaye ari ibintu vyumvikana, nubwo vyobaye ari ibintu bifise umutwe n'amaguru, ni ibintu bidakunda yuko umushikiranganji ahindura ayo mabwirizo yose tweje kuvuga n'ayo mategeko asanzwe ari hejuru y'ingingo y'umushikiranganji. Bisigura yuko iyo bibaye byari ibintu bizima, kumbure bosavye inama nshingamateka canke nkenguzamateka bakaraba ingene bashiraho ibwirizwa riza rihindura yandi mabwirizwa yarahari. Mugabe itegeko ry'umushikiranganji riri hasi cyane kubijanye n'ingene amateka asumbasumbana ku buryo bidakunda yuko mwe niyo ngingo ishobora kubaho canke ngo ishobore gukora itaho nyanze amabwirizwa n'ayandi mategeko asanzwe akurira ingingo y'umushikiranganji. Nari nababwiye mu ncamake y'ano makuru, ubukene bw'amazi burangwa mu bibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura burateye umutima uhagaze abanyororo bahafungiwe. Bavuga ko haciye igihe kirenga nk'ukwezi batagira amazi, ngiyo ngize araboneka naho bayaronka rimwe mu minsi 3. Abafite imiryango hafi nigerageza kubafasha mu kubaronsa amabido y'amazi bakoresha
kugira ngo bashobore kubaho. Iyi nkuru twayiteguriwe na Emile Nibasumba. Ukwezi kose kuraheze ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura ritagira amazi meza, ivyo bikaba biriko bituma ubuzima bw'abafungwa buhungabana. Amasoko yacu muri iryo bohero avuga ko kubera ubwo bukene bw'amazi meza abarongoye ibohero bazaniye abafungwa amazi mu biduga, aya ariko bikaba bisa naho abafungwa batayizera, bavuga ko abatera ingwara. nayo batuzaniye bashaka kurwara cyangwa kubaza abanyoro benshi kubera yari mabi bazana ugasanga kuyanywa bararwara indwara zo mu nda. Naho nyene abafungwa bamenyesha ko akunze kuboneka gake kabaho, niyo abonetse ngo ntaheza ashikira abafungwa bose. Amasoko yacu avuga ko bataronsa amazi bafise uburyo bayagura hanze y'ibohero, aho ibidimwe bakayigura amafaranga 1000, ku bafise abajyango hafi barayabagemurira. Baraduha amazi kariti mirongo amazi rimwe mu minsi 3, hari amakariti ngaho mu bohero amakariti 11 akaza nko muri kariti imwe mbanishaka kuronka twese umuntu arondera iwabo akamuzanira ibito nakamuzanira ibito nuko bimeze biragoye nyine numva turabafungwa nyine. Amakuru avaho mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko hari ishirahamwe ryitwa Amazi Water ririko rirashaka gukemura ico kibazo c'amazi meza mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ku bw'ayo makuru iryo shirahamwe ririko riracukura kugira ngo abafungwa bazoronka amazi meza ava mu kuzimu. Arakoze Emile Nibasumba. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kirembe intara ya Ngozi baragiriza zimwe mu mbonerakure guhungabanya umutekano wabo. Bavuga ko izo mbonerakure zibatagera batashe mu mahani wabo, iyo ziriko zirakizura zikabakubita zibaziza ko badasangiye umugambwe. Bakaba batabaza abajeje intwaro muri yo komine gusubiza ku murongo izo mbonerakure. Inkuru twateguriwe na Elvis niyo mungere. Abanyagihugu bo mu mitumba ya Ciri, Ruhama na Gisuka muri komine ya Kiremba intara ya Ngozi baganiriye na RP yamenyesha ko umutekano wabo uhungabanywa mu masaha y'ijoro. Abawuhungabanya n'umugwi w'imbonerakure ziba ziriko zirakizura mu masaha y'ijoro mu byo bita ugucungera umutekano. Uwo bahuye batamurabagiza arahabonera ibara nk'uko bishikirizwa n'umwe mu masoko yacu. ukwezi kw'indwi uyu mugwi w'imbonerakure n'ubundi warongeye batera akavuyo akajagari mw'ijoro ku mutumba wa Ciri aho hakubise abantu benshi cyane. Ubabaye cyane akaba ari uwitwa Mapine, aho bamusanze mu kabari hanyuma bakavuga bati nubwo ata burenganzira afite bwo kugura icupa mu kabari na kamwe ko muri ako karere, bituma rero handuka akavuyo arakwita arasyaya. Uwo mugwi w'izo mbonerakure ntukorwa ko ngo naho wokwitwarirwa ku bw'abanyagihugu bavuganye na RPA. Muri kino gihe abanyagihugu basaba ko bokinyika umutekano n'indongozi za komine. Ndorokagwe akarongo n'imbonerakure yitwa Toto n'ubundi yitwa Mizero, bari umugwi munini w'abantu 50 zitwa Zibihiri. Icyo tubaza nuko iyo migwi yotuzwa ko aho gucungira umutekano barawuhungabanya. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwagerageje guhamagara kuri telefone Uwizeyimana Emmanuel musane wa komine Kiremba mu ntara ya Ngozi kugira agire icyo bivuzeko, ariko turamukena. Ibyahuha byahutse mu ntara ya Ngozi, igitoro cyo mu bwoko bwa essence n'icahora kiboneka kuri Magendo haheze ikiringo hafi c'indwi zibiri kitaboneka. Uwo munsi kuri Magendo igicupa c'ilitiro n'inusu kigwa amafaranga 25,000. Igihe cyaheruka kuzimba cyane muri ako karere nticarenze 16,000. Ivyo rero bikaba byatumye igitigiri kinini c'ingendeshwa bene zo bazibika mu mpango. Iyi nkuru twateguriwe na Danicre iratwumva. Mugiko yako nachone zaheze biri munogozi birarenze urugero kabisa, birarenze urugero. Uwo numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi ubwamwa bwafuse umunwa aravye uko ivy'igitoro bisigaye byifashe mu ntara yabo. Amasitasiyo yarumye mu gihe abenshi bagikeneye bahora baca bavuvutira ico kuri Magendo, naho nyene saho gutuma umwana. Abagize Imana bakakironka bavuga ko bagikura kure bakagishikana kibatwaye menshi, aho nabo nyene bahitamwo kukizimbako. Igitoro rero kuri Magendo kiri ku giciro kitari bwigere kigerako kuva hatangura kuvuga ubukene bw'igitoro mu Burundi. Nakananira abahinga ukuvuga itoni ry'igitoro rikora 25,000. Kubwo abanyagihugu rero igiciro gitera ciyongera uko umuntu atera yigira kure y'igisagara. Ni mu gihe indwi zibiri ziriko zirarumana ku mastasyo azwi atahabonetse igitoro cane cane cyo mu bwoko bwa essence. Igitoro cyabaye ndase n'ukuri, igitoro cyabaye ndase neza. Ego kiramaze iminsi atakiboneka ngo
Ngozi kabisa umenga yaracitse indwi zibiri igitoro ikibonetse ngaho Ngozi mu masitasiyo yose yumye kwezi kandi ndiko ndaja ku kazi naciye kuri sitasiyo ka Karusari imodoka zari zitonzeho ariko nyene no gutonda muga ntibazi igihe kizira no gusiza nta n'ibyo bazi. Imiduga myinshi rero ubu yarahagaze ukwiyunguruza nako kwabaye ikibazo hamwe hamwe igiciro cyaduze kugera ku nshuro zitanu ugereranije n'igiciro cyari kihasanzwe. Tumushimire Dani Claire iratwumva ubwo bukene bw'ibitoro bukaba bwatumye ibiciro by'ifungurwa bya nkenerwa bibumurengera muri iyo ntara Ngozi. Mu kiringo cy'indwi imwe gusa amafaranga ari hagati y'amajana 4 n'amajana 5 yariyongereye ku kilo cy'ibifungurwa bitari bike. Mu buriro naho aho bita muri restaurant amafaranga y'isahani y'ibifungurwa yagwijwe kabiri. Ni nk'uko twateguriwe na Ines Gakiza. Abanyagihugu mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko batagira ayo bacira nayo bamira biturutse ku biciro by'ibifungurwa bidasiba kuduga. Isoko ryacu rimenyesha ko muri iyi minsi mike iheze ibiciro by'ibiribwa byiyongereye ko amafaranga arenga amajana 4 ku kilo. Ikiro cy'amateke cyara kigurwa 1,100 ariko ubu mu mabotike kigurwa 1,700 ibirayi mu mabotike bigeze ku 1,600 mu gihe mu minsi iheze yaciye nk'indi hagurwa 1,100 1,200 kuvanye n'ubwoko bwaho. Umuceri witwirimira ino bita ikigori wahora ugurwa 2,800 ubu ukayikora nyuma igeze ku 3,200. Uretse aho mu maduka isoko ryacu rimenyesha kandi ko no mu mazu y'uburiro bita restaurant amafaranga y'isahani yagwijwe na kabiri. Ayombuze kuri ibyo ibindi byose nabyo byaraduze ko nko mu maresitora agasahani kahora kagurwa 1,000 ubu ni 2,000. Aho mu ntara ya Ngozi abanyagihugu baho bemeza ko bariko basongwa cane cane n'ubukene bw'ibitoro hamwe nuko habujijwe yuko ibiribwa biva mu ntara bija mu yindi ataruhusha rw'abajejwe intwaro. Tumushimire na Ines Gakiza. Inkurikizi z'ubukene bw'ibitoro zibandanye kwibonekeza hirya no hino mu gihugu. Hakaba hageze n'aho baje mu manza zitandukanye babura imodoka zibasubiza iyo baje bava. Ibisha bituma ibikorwa bari basanzwe barangura bihungabana. Uwo munyagihugu yaganiriye na RPA avuka muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi. Avuga ko yarose imodoka y'umanukana mu gisagara ca Bujumbura ariko akaba yahewe yimusubiza inyuma kuko izari zisanzwe zijaho zahagaritse kuduga bitumwe n'ubwo bukene bw'ibitoro. Ikibazo c'igitoro cabaye akabera abahinga kuri ntaco tukivuga ashatwumiwe atarukumirwa gusa ntaco tukivuga nk'akarero nka jewe nsanzwe mvuka mu ntara ya Bururi komine ya Vyanda ni n'amanutse mu gisagara ca Bujumbura nje kumara urubanza nyene ariko guhera ku munsi wa 6 w'indwi iheze nashaka kuduga ariko ntibirakunda kunduga n'ubundi ashaka mu gisagara ca Bujumbura. Tubajije abafise izo modoka twatugendamwo amayasi yaduga hariya batubwira ko atagitoro bafise bashatse kubona dukeya baba baronse bashadukoresha ngaho nyene mu gisagara ca Bujumbura. Rero nakambaro k'ibara nka general nsanzwe ndi umwirimitsi ndarima nkorora ni kuvuga ubu niko ndabona nyene ibintu vyanje biriko biragenda hanataye umutwe ubu turi n'igihe c'isarura tukaganya uduharage n'ikibazo dutungwa nyene mazi ko muci bigonye bisaba kuvyitaho cane nyene kubera ibintu vyo kwahira biba bigoye kandi ngaha sinumva kweri n'ico novuga kweri. Abo twazanye ku rubanza baciye baduga bahisemwo kwa Mungu bafata Inyarumonge kugira aca bafata Inyabururi mu Rumonge bijya bakunda kwitonda amasikari. Ikibazo bahuye bobo n'akambaro k'ibara uretse ko baduze ku mahera menshi y'umurengera kuko kuva Bujumbura uja mu Rumonge haba hagenda ku 5,000 ariko abagenda hagati y'ibihumbi 10 na 15 gushika mu Rumonge honyene gusa. Kuvuga rero icyo kibazo c'amahera y'umurengera bashitse mu Rumonge baciye babura imodoka kugeza hariya baraye muri parikingi. Ni ikibazo turarushe kweri turasaba leta yacu nk'uko yamaze ko leta mvyeyi ndetse basigaye n'umukuru w'igihugu ko yabuze ko yavyifatiye mu minwe abandanye yifata mu minwe kuko uko vyahora bibura mu gubuhoho n'akamara maza bikabifata iminsi